umva nakunda isi cyane, nakunda kuja muri boîte cyane cyane cyane, nkungira nyene nkagira n'ubwo bubande bwo gukundana n'abahungu n'abakopa. Hanyuma nashobora kuva nko muri louange nkava gutambira Imana, tukava muri louange twahimbaje, mugabo nasize maritse ikanzu yanje nziza kugira nshinja muri boîte. Mvuye gutambira Imana nshinja gukesha ijoro ryose muri boîte don. Ndabiba mwuko uko ivyo bintu nzavuga umudayimoni ngira yarafashe, yari umudayimoni akunda gutamba, narakunda gutamba cyane. Kubera rero hanze ubwo buzima bwo kugira ngo ama eglise cyangwa iki ntabwo. Ugasanga umukozi w'Imana yita ndeza archbishop bande bariko baragira iki mugabo ariko arabohora abantu ariko aragira iki mugabo umwuka w'ubusambanyi, umwuka ndagira depression hamwe mvuga nti mana nibiki ibintu ko mbona simbuza amafaranga, simbuza ubuzima, bimwe ntahora nkora ncasanga ahubwo ntanguye kuza nigira utundi kugira ngo ngarure umunezero wanje, kubera ntari ifise umunezero njashaka ibyo kugira ngo ndawurondera gute, ahubwo nca ntangura kwiga ibintu ntahora nkora. Hari iwacu simwe byo kuvuga ngo umuntu ugura inzoga hariho hose cyangwa iki, oya, hariho amazu abigenewe. Iyi message ndiko ndarira mvuga nti Imana ndakwinginze mwumve ko narira, kuko numva umengo numva ubutumwa buvuga ngo Yesu aragarutse. Nararira nkabwoza nkavuga nti Imana none nshira inzira, none ku ubutumwa iyi message uri kurambwira ni y'umugeni wa Kristo, ni y'umuntu ari mu nzu y'Imana, none kutanyereka ingana ndayitanga. Haleluya, haleluya. Yes, aba umugisha mwese, ndashimiye umukozi w'Imana yantumiye kugira ngo nze gusangira ici Imana ashize ku mutima namwe. Nkuko nabivuze nitwa Melise Irankunda, mvuka mu gihugu cy'u Burundi, ndi umurundi kazi, nkaba mba mu gihugu ca Suedi, ndahamaze imyaka ishika 15 ndasazi. Ego nukuri ibi bihe nari ndabirindiye kuva kera, kuko iyi message Imana yayimpaye haciye imyaka myinshi nsenga mvuga nti Imana, iyi message ushaka ko mpereza abana b'Imana izo ryari ndabisengera imyaka myinshi irenga 3. Hanyuma ndashima Imana ko Imana ikorera ku gihe cyayo. Imana nticeregwa ibizi, naragerageje kwicira inzira. Nababwiye mba mu gihugu ca Suede, fisa akazi kanje, fisa akazi naparitse. Hari abandi ubu bariko barapanga ingene bazoja mu vacances kunezerwa, ariko jewe mvuga nti igihe gito fise nze ndagisanga, donc nze kuko fise ico Imana yambwiye kubwira umugeni wa Kristo, umuntu ari mu nzu y'Imana. Urumva kubganje mbona ko igihe sigaranye ni gito, kuko imyaka nataye ni myinshi. Iki gihe rero sigaranye akanya gatondose, sinja kuryoherwa mu bandi ngo nje ku ma plage, shaka kuza kugira ngo sangire n'abana b'Imana. Jewe indwi umunsi ni nkuhije icumwero mu Kinyarwanda, nashitse ku munsi ubu naba ndi mu ndege, nashitse nk'uyu munsi saa 8 y'ijoro. Hari ukuntu ndi mu ndege, hari ukuntu muri misi ndatinya indege, muri kera sinayitinya, mugabo mba numva umengo ushaka kwegera cyane Imana ndi mu ndege. Naza ndumviriza indirimbo, mfise indirimbo zanje, sinzi yuko pastor yandirimbo wayirose, ndaza kukubwira muyishiriremwo imbere yuko dutangura ubuhamya bwose. Hari ukuntu nari mfise Bible yanje iri muri sakame, nza kugira ngo ndayikuremwo nsome, kugira nsome ijambo numve yuko ndi hafi n'Imana. Hari ijambo nafiye kugurura gusa Bible, kandi sinasubiye gusoma, naciye mbona yuko ico nashaka niki, nari hawe ndi mu ndege. Ni ijambo riri muri Ezekiel igice ca 3,
umurongo wa 16. Amen. Muranyumva mwese? Amen, amen. Sinzi umuntu yo dusomera, ndashaka umuntu yosomera kuko reka changirangeze. Okay. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibyo 3 umurongo wa 16. Witeka agira Ezekiel umurinzi. 3:16. Nuko iminsi 7 ishize ijambo ry'Uwiteka Ezekiel ibyo 3 umurongo wa 16. Mutwe w'aya magambo aravuga ngo Uwiteka agira Ezekiel umurinzi. Muri Bibiliya y'ikirundi iravuga ngo ingene umuntu w'Imana akwiye kuburira abari mu vyaha. Sinzi ko okay. Reka nsome ntaco. Haravuga umutwe w'ijambo uravuga ngo ingene umuntu w'Imana akwiye kuburira abari mu vyaha. Iri ni ijambo nahawe ndi mu ndege nuguruye gusa Bibiliya ngo some. Haravuga ngo nuko iminsi 7 ishize ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti mwana w'umuntu nkugize umushibamyi w'inzu ya Israel, nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanje ubamenyeshereze ibyo mbaburira. Ninabwira umunyakibi nti ntuzobura gupfa, nawe ugaheza ntumuburire, cyangwa ngugire ico uvuga cyo kuburira umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi, ngukize ubugingo bwiwe, uwo munyakibi azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Ariko niwaburira umunyakibi ntahindukire ngo areke ibibi vyiwe, cyangwa ngo ave mu nzira yiwe mbi, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoburokoye ubugingo bwawe. Ikindi, umugororotsi niyahindukira akareka ubugororotsi bwiwe agakora ibyo kugabitanya, nanje ngashira igitsitaza imbere yiwe, azopfa kuko utamuburiye, azopfira mu caha ciwe, kandi ibikorwa vyiwe bigororotse yakoze ntazo biharugwako, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Yamara niwaburira umugororotsi, uwo mugororotsi ngo yoye gukora icaha, nawe ntagikore nyene, ntazobura kubaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzoburokoye ubugingo bwawe. Amen. Amina. Haleluya. Iryo jambo ndarihawe nzi ikintu je kinzanye ngaha muri iki gihugu c'u Rwanda, naciye mvuga nti Imana hari ikintu mbwiye. Ya rero iyi message ngomba ndababwire, iyi ntahe nagomba ndababwire uburyo yaje n'uburyo ryari byatanguye. Hari mu mwaka wa 2015, murumva ko ari kera. Nari d'abord 2014 Imana yari yampaye message. Iyimpa hari impamvu inyereka, donc yimpa une partie ntoya gusa itayiroye itayaprofondeje ngo yinjire indani, inyereka gusa ngo mbona nko mwiyeriko ikanyereka. Numva ngo kwikura igikoti nkabona inyereka umuntu yambaye impuzu y'umweru, ikanzu mu kirundi impuzu yera, nkabona umuntu yambaye impuzu y'umweru, mugabo yambaye igikoti c'umukara kiri ku gitugu kimwe gutya. Nkumva ngo abantu mu nzu y'Imana, na pourcentage Imana yarayimpaye, ngo mu nzu y'Imana ngo hari abantu benshi bamaze kwikura igikoti, mugabo chance gutibuka bakigendana, ngo hari n'abamaze kugenda barahenga kubera bakigendanye imyaka myinshi cyane. Iyo message ikihereraho
2015 ngenda mu gihugu c'Ubuganda. Eglise nari ngiyemwo nibuka ko nabahaye iyo message. Ndayibaha barayakira kandi kabisa bayakira neza. Hanyuma ndavyibuka umugoroba umwe umukozi w'Imana nari twagiye gusura nyene w'iyo shengero. Yariko hari nimugoroba turiko turazunguruka turi abantu benshi rafise umuduga munini. Twumva yitavye telefone. Hanyuma twumva ariko avugana n'abantu twumva ko bazinanye bamenyeranye cyane kandi b'abakozi b'Imana. Hanyuma twumva bavugana aho bari kugira ngo agende amusure aho bari. Uwo mukozi w'Imana aratubwira ati ngiye kura umukozi tugiye kura abakozi b'Imana. Umuntu azoba yiyanduje, umuntu azoba yakoze icaha yihane ati kuko nabantu basoma cyane. Tubona arahindukije imodoka aragenda afata iyindi direction. Maze muzi turiko turagenda novuga ko Satani yarashatse yarazi ikintu kigiye gukorerwa aho hantu ari jewe yarandondera kuko yarazi kati ko hari ikintu ngiye kuhakura. Kuko nibuka ko twagiye abantu mu Buganda murahazi ukuntu hari jam nyinshi cyane mugoroba. Turagenda dushitse ahantu imodoka zifatanye dushika ahantu hari umuntu uze umuhanda wa gari ya moshi. Turayibona kwije duhagaze hagati na hagati. Abantu batwumvira imbabazi barigize imodoka inyuma irarengana iduca impande gutya. N'Imana biratwimanye. Amen. Tuca turashika aho hantu tuhasanga abakozi b'Imana yari couple umugabo n'umugore. Umugore niwe yari umuhanuzi kazi. Turashika batangura guhanuriranira barahana amadolari barasenga urumva umuriro uraka. Uwo mugore atangura ibintu byo guhanura. Arahanurira abantu bose bari bahari. Ashikiriye arambarira ati wewe ati hazogera igihe Imana igukoreshe. Ati intahe yawe izobohora abantu benshi. Ati intahe yawe izobohora abantu benshi baboshwe. Jewe ivyo bintu urazi kumwe Sara bamuhanurira agatwengera mu mutima. Je navuga ntumuhanuzi ni bya bindi by'abahanuzi nyene bavuze. Mva kuvuga nti amen. Mugabo ntabyo nanemeye ntabyo nabona ubwo buhanuzi je bwofasha abantu ubwo bohora abantu muri bon ndataha ndasubira muri Suedi. Mu gihe gito cane Imana ishitangura kunyumvisha donc yantaye. Rumva shimye Imana cane iyo myaka yose yahabaye. Je ntabona aho bizoca mugabo nkaba mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana ariyo nta Imana yavuze. Imana iravuga igashikana. Imana iravuga igasohoza ico yavuze. Ndyamye narashobora kuvyuka nka ntavyutse nkuma saa 8 gutyo saa 8 ntariko ndarota cyangwa mugabo nkabona umengo ni yerekwa. Nkumva ijwi ringaniriza umuntu tuganira mu mutima wanje. Nkibona kuri podium ya muga pastor sinzi ko yandirimbo mwashoye kwironka canke tubireke ntaco. Ego reka nubwo noyivuze uko naje noyivuga ntaco. Ego ndaza kuyivuga ntaco reka mbandanye ubuhamya. Nkavyuka nka saa 8 y'ijoro nkumva ndi nko mwiyerekwa nkibona ndi nko kuri podium gutya. Nagomba ndabereke uko kuntu iyo image yabo bantu ukuntu nayibona ukuntu Imana yinyereka kuko naraganira apana umunsi umwe umunsi bikaza ejo bikaza nkaganira ikanyereka ikanyigisha kuko inyuma yaho hano naragiye mu Buganda. Imana hari ama audio natanga y'ubutumwa mugabo kanambwira bati kubera ko utotanga ya message y'igikoti watubwira nkumva
ntibikunda ukuntu noyitanga ku ma audio mugo nkumva Imana ishaka yuko nzoyigisha gutyo donc ku buryo buboneka gutya pratiquement. Hari abantu nari nabwiye kugira ngo ndabereke uko kuntu nabo niyo scene barashobora kuza ico gihe rero byaramaze nk'imisi 3 hamwe iyo message Imana iheje kunyereka iti aho uvuge gutya uyu muvuge ko gutya ihejeje iyo message irabako reka ndabasabe baze kandi umucyo koze ico gikoti wowe Haleluya sinshira umurwa Haleluya ndi hafi kujyamo umusumeza winjira namarira bamuro umurwa Amen. Iyi niyo visage nabona. Inyereka aba bantu batatu gutya. Imana rero bifatanya n'ubuzima bwanje ngena bumeze. Ukugena ubuzima bwanje nari meze ntarakira gakiza. Ubuzima bwanje mu bisanzwe je nakiriye gakiza mwo kuvuga uti ndahagaze neza mu Mana. Ubundi bwo nagiye ndi imyaka yanje yo kubaho nari inzererezi guse mu nzu y'Imana. Jewe novuga ko nahereye ngaha igira hiyo nahereye aha mu bisanzwe famille yacu abavyeyi bacu barabapagane nta hamwe bavuga ngo abandi ngo bavutse ngo babona ngo abavyeyi babaja gusiga jewe barabapagane pe kandi murazi ko beshi tuwe twatanguriye mu bakatolike nahereye mu bakatolike hajya maze mbura abavyeyi hakiri kare muga maze gushika nko muri secondaire ntangura kugira curiosité yo kuja mu ma église protestante nkagenda umva nimba muzi mu Burundi ama église ariyo nahereye muri église yitwa église vivante nkagenda sino barako kangahe niruka imbere ngo basengere mugabo hari ukuntu wamenga ico gihe fise amapama mu matwi fise igitambara mu maso wamengo sinzi nari nk'umuntu mengo ndi vide ukuntu wamengo sinzi sinumva sinari nzi gusoma ijambo narimwe muri Bible nta verse nimwe mugabo imyaka kandi nkashobora no kuva muri église bambe ku kazi kanje kuko rero naciye ntangura gukora akazi mpejeje première aha namaze donc abavyeyi banje babamaze gufurumva mbaze nci ntangura kuba libre nanguye kuza kwipangira mugabo nkabandanya bwa buzima nkaja mu za vivante minevame cathédrale nkacanga nkazunguruka nta kintu na kimwe Imana inyereka ko je nari ndi ngaha nzi yuko mwese ngaha mufise ahantu Imana yabakuye harabo yakuye maybe harabavutse nyene batari mu nzira ziki mugabo ndazi ko umuntu ngaha mwese murazi ahantu aba bantu bari gutya mushaka kwibaza muti Imana je yankuye aha je rero yankuye ndabibamwuko nzunguruka ama église nzunguruka nta verse nabibabwiye nta kintu na kimwe nakuramo. Ikindi kintu rero mu bintu novuga ko cari kimboshe jewe nakunda ibintu byo kuja umva nakunda isi cyane nakunda kuja muri boîte cyane nkungira nyene nkagira nubwo bubande bwo gukundana n'abahungu n'abakopa hanyuma nashobora kuva nko muri louange nkava gutambira Imana tukava muri louange twahimbaje mugo nasize maritse kanzu yanje nziza kugira nshinja muri boîte mvuye gutambira Imana nshinja gukesha ijoro ryose muri boîte donne ndabibamwuko uko
ivyo bintu nzavuga nti umudayimoni yarafashe yari umudayimoni akunda gutamba narakunda gutamba cyane ndabibamwe uko mu nyuma ndava muri Afrika ndaja hanze kubera rero hanze ubwo buzima bwo kugira ngo ama eglise cyangwa iki ntabwo Mungo ico gihe nashitse muri Suedi hari ikintu cikanguru haraba cyane ibintu hari urumva tuba mu amavira atandukanye kandi ni kure na kure ukumva ngo hari yabateguye igiterane hari itike urumva nama mu matara mugabo Ndizera nta kintu na kimwe narashobora gutunga ibitabo nari mfise nka Nouveau Testament ni kaba munsi nk'isomera ibindi y'amahoma foto ibindi mugabo nshobora no kuva ku kazi nkareka no kuja gufungura muga nkaja mu masengesho ya saa sita mugabo amen bo ndashika rero ndiyo ubwo buzima ndabubaye umwuko muri hanze urumva ubuzima bwo muri boîte nta maboîte ariyo byari ivyo nyene kugira kiriki gukundana n'aba kope abahungu urumva sinatinyica urumva ndacari ngaha ndacari kwa kundi nja mu biterane mugabo ndi muri ivyo buzima bwo gukundana n'abahungu wava gusenga kaja guca ku mukope wawe maze ijambo ry'Imana ngaha mu byahishuriwe Yohana 3:15 haravuga ngo kudashushe kandi ntukonjura akazuyazi ndaje ndakudahwe amen Imana ngira ngo yarinzi umugambi ifise ko harageze igihe bya bindiramye gati rero enough is enough kwa gukundana n'abantu urumva ntinyicaha ncasanga ntwayinda byarana y'umuntu afise ubuzima bwiza cyane umuntu afise company afite imiduga ndamusanganira amazu agurisha tugura yindi mugabo ku bintu bifadika biboneka gutya umuntu ariko gira ati merize ubuzima ni sawa mugabo kwa kundi Imana ikudashwe muribuka wa muntu mu byakozwe n'intumwa yari mu idirisha Imana ntishobora kugira ngo ikudashwe itegerezwa kuguta kure aho ubabara yari yapfuye Paulo niwe yamusengeye mugabo umwuka we wari waheze amen nanje rero nuko byagenze ubuzima bufadika byari sawa cyane mugabo Imana iravuga iti nta mahoro ndonkana nta munezero ntongana ndabura amahoro ndi mu bintu byinshi bifadika amahera yanje nta muntu numwe ayakora ntaco ndayakoresha uwo mugabo ameze neza ubuzima bimeze neza cyane mugabo ndagira agahinda Imana iravuga ati ndagukomesha nawe uramburana amahoro nta mahoro narose ndagira depression hamwe mvuga nti mana nibiki ibintu ko mbona simbuza amafaranga simbuza ubuzima mugabo Imana iravuga ati ndagukomesha ishuri Imana yarinshishijemo urumva ko narindi ngaho ico gihe mu nyuma nahavuye nisanga kuko na kwa kuguru kumwe kwari kuri mu Mana nasanze kose kwavuyemwo nisanga ndaha mu kibare ka Satani bimwe ntahora nkora ncasanga ahubwo ntanguye kuza nigira utundi kugira ngo ngarure umunezero wanje kubera ntari ifise umunezero njashaka ibintu byo kugira ngo ndawurondera gute ahubwo nca ntangura kwiga ibintu ntahora nkora hari iwacu simwe byo kuvuga ngo umuntu ugura inzoga hariho hose cyangwa iki oya hariho amazu abigenewe nkagenda ko ntanwa inzoga na gatoya nkagenda nkaraba nk'akantu gasosinzi ingena kasosi yo dogre gasosa cyane cyane ngo gafise dogre nini ya alcohol nkafata akantu kangana gutya kugira ngo ndondere umunezero aze kuza cyangwa asange nezerewe ntangura ivyo bintu byo kumva yuko ntangu ibintu ntahora nkora urumva Satani yaratagwa kuzanyikoresha twa shaka wenyene anyinjiza mu byo ntahora nkora ubuzima ntahora nkora
ndavyibuka kubera iyo depression naye naciye vuga nti ngomba je ngende muri Afrika ndagura itike twari kuca tujana n'uyo mu papa w'umwana n'umwana mvuga nti numva umengo ndi ahantu muri darkness ahantu mu mwijima ahantu numva ko satani ashaka kunkoresha uko ashaka nacibuka na wa musi ubwa mbere urumva ko nari ntambikije mugo ico gihe hagera igihe na kwa kuguru ko ariyo kuravayo urumva mpagarara neza mu kibari ka satani Imana yankuye kwa maso haleluya ntibyari byoroshe kuko naravuze nti reka ngende muri Afrika nje kurondera basi ni umunezero ku nguvu nze kwidefura nze kuryoherwa mugabo Imana nayo yarivuze iti igihano cawe giraheze umugoroba umwe umva hari mu kwa gatatu 2013 umugoroba umwe ntashe numva nari narashishwe n'ubuzima pe nari narashishwe n'ubuzima nta muntu nashaka kwamvugisha numva umugenzi wanje umwe arambarira ku telefone ngo merize ngo accept umuntu hari umuntu ashaka kuvugisha ndamurarura nyene kubera nishavu kubera ubwo buzima ndi mwuko kuntu meze ndambwira nti je nundeke nta muntu aravuga ngumva ngo numukozi w'Imana numvise ngo numukozi w'Imana ndashiduka jeje nyene cha ndamwironderera ndamwaccepta ndamurondera arambarira ndamuhamagara arambara ati Jane ari ku musozi gusenga ati mbona isura yawe visage yawe narayibonye ati nabonye uri umugenzi wa naka uyu mugenzi wanje ati Imana yambariye ngo ivyo bintu urimwo ico kibanza si cawe ahejeje kumwe ariko arambwira ivyo bintu aranambarira ati nabonye mbona hariho umuntu w'icuti yawe magara ariko agushirira ikintu c'uburozi ikintu cica mu kintu nywa ca ntahura yuko iyo voyage nagomba nkore satani yari yambuza ahandi yagomba ize kunyicira muri Afrika amen muraca nkurikira ubwo nyene ariko ambwira uko kuntu numvise nk'ijwi rije rimbaza rirambara ati Merize iyi saha wewe upfuye ikibanza cawe cyo barikiye mwijuru canke mu muriro iryo jwi rimbajije hari yindi sensation yaje nkuko wamengo ndajanywa ahantu mbona fashe urutoke rumwe ndarushira nko kuri cuisinière numva ububabare ndabwumvira haha mu mutwe ububabare bwinshi cyane nakiriye mvuga nti mana shaka ijuru numva ryajwi riragarutse ushaka ijuru rikorere amen amena kuva ico gihe wa muntu wa kera wamengo sinzi aroye sinzi wamengo hariho ikintu gice giva ku maso wamengo umuntu wa kera arasohotse haje undi muntu kukubera iki numvise yuko umuriro ingene umeze numva naryajwe rimbye ati korera iryo joro numva ntanguye kumva numva ntanguye kugira ishaka bimwe nahora numva sintahure na kimwe ntangura kwironderera ntangura kumviriza ayo majambo abakozi b'Imana batandukanye ntangura gushakisha kandi ayo majambo ro nkayumva nkayamira nkumva ndayamize kabisa nkumva ngize ishaka cyane nobabwira yuko ico gihe Imana inyereka yuko urumva naciye nza ngaha kuko naciye ntinyica shima Imana yuko kuva iyo saha Imana novuga ko Satani na Yesu barangwaniye kuko Satani yaransaba Yesu nawe arangwanira ati no uyu n'umukozi wanje nisanga ngaha mugabo rero ikintu kimwe Imana cimbwira
mu nyigisho Imana cimbwira muri aba bantu hariho nko murazi mu gitabo cyo kuvayo Imana yaguma imbwira ngo soma cyane mu gitabo cyo kuvayo mu gitabo cyo kuva simenye ngo kubera ikimbwira mu gitabo cyo kuvayo kumbe Imana yarashaka kunyigisha aho hantu ukuntu Farao kuko Imana yambwira ati muri aba bantu ndagutumye rero singutumye nga kabisa Imana yambwira ati nintumye hano yambwiye iti ndagutumye nkagutuma na mugabo wibande kuri uyu ati wibande kuri uyu muntu kuko sinda ntari mu ruhande rwanje ntari no mu ruhande rwa Satani mwumve yuko iki gikoti ni ivyaha amen iti ndagutumye kuri uyu irambwira iti kuri uyu nawe yaramaze kwezwa n'umugeni wa Kristo ca gikoti caratibutse uyu yaramaze kuningana cyane no kwezwa Imana irambwira ati bwira uyu n'umugeni wa Kristo abandanye yezwa akomeze yezwa Imana irambara iti iki gikoti hari gihe umuntu aba ari mu ntege nke wakijijwe umeze neza uri kunigana n'ica mugo kumva uri kuraba etufi cyakiriko kiragukwega ukumva ibyo wahevye ugashanga umenga ushaka gusubirayo Imana iravuga ati abadayimone bari ko arashaka kukizamura Imana irambara ati isengesho ucukora iyo wumvise uko kuntu iko ikomeza uyu muntu ati apana rya sengesho rimwe ryo kubembereza kubita isengesho rya autorite ati abadayimoni yusenze iryo batembagarira nkahariya ati kandi ukacumara igihe wumva uri mu mbaraga siko bimeze niko bimeze ati apana rya sengesho ryo kubembereza kubita umudayimoni atembagarira hariya kandi bamara igihe batakuno murayimezanire nanje amen Imana igumugisha amen rero Imana kuri ayo majambo yambwira ati ibande cyane mu gitabo cyo kuvayo hari ahantu ngaha mu kuvayo hari amaverse Imana yampaye kuvayo 8:28 kuvayo 8:28 hakaba no kuvayo 10:24 no kuvayo 10:8 ayo majambo n'amajambo avuga ukuntu Farao yariko aradiringa na Mose yaramubwira ati nimugende mugabo ntimunje kure nimugende mugabo mwebwe abagabo mugabo abana basigare nimugende mugabo amasho yanyu asigare amen Farao ntiyashaka ko abanyisirayeli bamucika burundu yaradiringa nimugende yarabona yuko bagiye uburetwa bwabo buzoba ibyo bahora babakorera bizoba biheze ntibazo bakoresha Imana irambwira ati Farao w'ico gihe ni Satani aravuga ati genda ukizwe genda ubu muririmbyi mugabo ndagufise ko ipingu ku kuguru ntunje kure amen ntunje kure umukozi w'Imana genda ube bishop genda ube ndikore ari no mu mavuta ndetse akaba n'umuntu w'umwizigirwa ku Mana mugabo ugasanga abana biwe ni bimwe Farao ati abana banyu ndabasigarana nimuje kure amen ugasanga umukozi w'Imana yita ndeza archbishop bande bariko baragira iki mugabo ariko arabohora abantu ariko aragira iki mugabo umwuka w'ubusambanyi umwuka wo kugira umukozi w'Imana Imana iguhumugisha wari kuravugwa mengo uri kumvugira ibintu by'Imana byose ambari abo bakozi b'Imana nibuka yuko iyi message ndiko ndarira mvuga nti Imana ndakwinginze mwumve ko narira kuko numva umengo numva ubutumwa buvuga ngo Yesu aragarutse nararira nkabugoza nkavuga nti Imana none nshira inzira none ku ubutumwa iyi message uri kurambwira ni y'umugeni wa Kristo ni y'umuntu ari mu nzu y'Imana none kutanyereka ingena ndayitanga Imana ikicecekera
ikicecekera nkavuga nti nubwo Yesu yoza gutora umugeni wiwe je ntuzo hamwe ni revolta ntuzombwire ngo sinakoze ico wambwiye ndiko ndicira inzira bikanga mugabo Imana yari izi ingene izobikora amen. Jewe mu bisanzwe abantu bahora bambwira ngo ndumuririmbye ndaririmba mugabo nkabona iyo tugize ibintu by'ibitera bakambwira ngo turirimbire wewe uturirimbire turafashwa kuma telefone iyo tugize amantu zakabwa ati ngo turirimbire turafashwa mugabo nkumva nti hari ikintu special fise ico gihe rero nasenze Imana numva mu mwaka wa corona numva Imana iravuze ngo kuko Imana imaze kunkura muri ivyo bintu hariho Elie Imana yacinshiramwo yo kumva ko mfuhiye cyane umuntu mbona ariko ariva yanga mu vyaha nagira ifuhe cyane kuko nabana ibyo Satani yankoze iyo myaka yose nkaca numva ifuhe ridasanzwe naguma ntanga rero ubwo butumwa mu audio kandi sinashobora kuvuga uburiya ndeho yiyo ntuzeye hanyuma Imana igihe kimwe irambwira ngo fata za ndirimbo zose kuko naratangura nkandika ari umuririmbyi aririmbye indirimbo irimwe ivyo bintu bya sanctification byo kwezwa nkazandika nani mfisika nama ndiko ndandika numva Imana irambariye ngo fata za ndirimbo zose ziri mu gitabo hakaba ariho n'indirimbo ndi muri 5e 6e primaire Imana yabitse mu mutima wanje iyo ndirimbo numva Imana irambwiye ngo ufate na ndirimbo nabika mu mutima wawe uzikore aho hari muri corona muri 2019 hari muri 2020 hagati niho natangwa izo ndirimbo Imana irambwira ngo kora izo ndirimbo je nkibaza ntizo ndirimbo ndaziko kandi Imana icinzanira n'umuntu dukorabora tuzikorana ndi muri Suedi ari muri Afrika nkumva bintwaye amafaranga menshi nkumva ndidodoma Imana ikambwira ati urazikora simenye impamvu nkamwandikira akazikora akandugikira tugakorabora gutyo rimwe nza numva Imana yambwiye ngo genda kuziririmba muri Kenya muri corona ndavuga nti Imana singerayo kuko numva hari abantu bigeze gufungira muri Afrika kubera corona ndaga jenze gufungirwa muri Afrika nkumva sishaka kugenda Imana irambwira iti nzokurinda nzobana nawe genda zikore igihe kimwe rero ndasaba ikonje ku kazi umushefu aranyima iminsi kwiri nca nditwaza nti baranyimye n'iminsi singenda mugabo Imana iravuga ati uragenda iryo jwi rikambuza uragenda mugabo Imana iciranyereka ko indindiye nkiri no muri Suede kuko ndavyibuka ko nari kurira indege ngo nje muri Kenya kwa gatano nari kuca nkubu ni muri weekend ejo hari weekend ntangura nja gukora lundi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane nkagira umusibo kuwa gatanu nkurira indege numva mu gatondo ko kuwa mbere ijwi rirambwe mu mutima Merize ntuve ngaha mba kumusuzurira indege ndavuga Mana nkafata telefone nkavuga aya namaranga mutima yanje chef azoca abagira ngo nshatse kwiyongera iminsi nkumva nkafata telefone nkanigana nayo kugira ngo ndababwire sinza nkanigana muga iryo jwi rikansinda ndavuga ni ubwo Imana ishaka sinje kwiyanduza mu bakozi ishaka mbe ku karago ndavuga homboka ndayirunga iyo message ndayitanga hageze nko masatatu nza numva umushefu arampamagaye arambarira ngo Merize ngo wavuze ngo uragwaye ndavuga yego mugabo numva numva ko mbeshe ndavuga Mana ndabeshe mugabo mbabari numva umushefu arambariye ati wavuze ngo uragwaye arambara ati genda wipimishe corona ati kuko ku kazi corona ni full amen mwumva Imana yacinga nirinda ati corona ni nyinshi cyane hari abaganga bari muri intensive abakozi bagwaye urumva iyo weekend yose niho corona yari yagize nshanavuga nti Imana urakoze kundinda urandinze ndareka kuja ku kazi ncandurira indege rero ndagenda muri Kenya ndabona ko Imana itanguye kundindira muri Suede ndavuga Imana iri kumwe nanje ndagenda ndaziririmba nukuri ndaziririmba nyene uko nyene zarashika nk'indimba zishika 6 mugabo simbone nibi bintu nibiko ndimwo mugabo numva namaze gushika muhira ngo iyo ndirimbo ngo izo ndirimbo zigire album ngo uzite igihe niki amen
igihe niki. Iryo jambo rero igihe niki ndarisobanurwa ko igihe niki ku mukristo wese, igihe niki kureka inzira ziwe zose zihetamye inzira Imana idashaka. Igihe niki kuryamye avyuka. Igihe niki ku mukozi w'Imana wese Imana hamagaye ayikorera mu kuri uko Imana ishaka. Igihe niki ku muntu wese, igihe niki ku muntu asinziriye avyuka. Amina. Igihe niki numva nubu iyo sentenze yanje yanditse ko igihe niki. Nasaba mukazi w'Imana ishiriye mu iyo ndirimbo tuyiririmba imwe. Iyo niyo imwe igize iyo album numva ko. Amen, amen. Imana yacu ni nziza. Imana yacu nukuri iradukunda. Imana yacu ndishaka ko tuzo Satani ari mukozi w'Imana yavuze ati Imana irategura abakozi bayo bo gukangura. Haleluya. Kashu shachangenukanye ehengiye kukudahwa tunganyuwo gingo bwawe wambikuna baro mushasha ndogishijwe shingi ntahe kubuntu n'imbabazi nagiriwe n'Imana ubundica remwekisha imyaka myinshi y'ubuzima bwanje nakorera abami babiri kubw'umuga mbiza w'Imana yarangende yarambarira iriwe n'Imana ubundica remwekisha imyaka myinshi y'ubuzima bwanje nakorera abami babiri kubw'umuga mbiza w'Imana yarangende yarambarira ati nara gutoranije utaravuka muri isi shikama eri imbuto nziza reka kuba akazuyasi kuko kashu shachangenukanye ehengiye kukudahwa tunganyuwo gingo bwawe wambikuna baro mushasha dusa ngiye urugendo ruca mw'ijuru umvira ijwi risemerera mu bugaragwa rikuburira kuva mu vyaha hagarara mu Mana gusa va mu mwiza kurikira umuco igihe niki cyo gukizwa Imana yiteguye guharira kashu shachangenukanye ehengiye kukudahwa tunganyuwo gingo bwawe wambikuna baro mushasha kashu shachangenukanye ehengiye kukudahwa tunganyuwo gingo bwawe wambikuna baro mushasha
haleluya. Mwumvise amajambo arimwo, uwo niwe yari Merize, iyo niyo mutwe w'izo ndirimbo. Hari izindi naje gukora ngaha, hari ego kubera nayo nagiye kuzikorera muri Kenya ntizakozwe neza, hari zo naje gukorera ngaha. Urumva Imana inteye n'iteka ridasanzwe kuba ndi ngaha muri no eglise cyane, n'ukuri ndayishimiye. Numva rero yuko iyi message iraba jewe, ira umukozi w'Imana uko ari kose, uwo ari we wese, iraba umukristo uwo ari we wese mu mushengeri yariyo yose. Siyo nga donc Imana yambwiye yuko nzoyitambagiza ahantu hose ari mu nzu y'Imana, kuko Imana iri kwirashaka kumugeni wiwe yezwa vy'ukuri, kuko Satani ariko arakora ku mbimbiri, ariko arakora vyihuta. Mugabe Imana nayo irafise abandi iri kwirahagurutsa bakangura. Nimba uri mu nzu y'Imana, mwumvise ibyashikiye abahungu ba Eli, mwumvise ijambo yatanze ryankozeko. Amen. Ijambo yatanze ryankozeko cyane, kuko wamengo Imana yari yabipanze yuko duhurira ngaha kugira ngo n'iryo jambo yababwiye Imana ibereke ingena bimeze. Wa muntu rero uri ngaha, jewe sinaje gutunga urutoki, mugabo navuze ivyambaye ko Imana yavuze ati ntahe yawe. Natanguye kuyivuga ryari muri vuba cyane muri Suedi, narayitanze igihe Imana yari yuguruye umuryango. Kandi ikindi no babwira, nkiririmba izo ndirimbo nari wa wundi urumva ntarahinduka ku mubiri, nari fise dread geraha, nari siga makeup imwe idasanzwe. Abakozi b'Imana batangura kungira ati Merize, izo ndirimbo uri kuraririmba nubwo batari bwabo umviye message, ati nizizijanye n'ukuntu meze. Nkumva ni je rumva nkabasuzugura, nkavuga neka jewe indirimbo amajambo barayumva, hari nawe tutakivugana ndabasuzugura uko ndabiguma. na Imana nayo iravuga iti nanje ntayo uzotanga ugisuko ati ntayo uzotanga ugisuko, irafunga. Urumva umwaka umwe imyaka 2 ntarabiheba, mugabo nagiye kubiheba gute? Kumva ko Imana iri kwira irankosora ukuntu numvise Imana umenga iri kwira irandungikira nk'amatemonyage. Numvise abantu uko nuguruye YouTube, iyo message yarashikira, nkumva ngo hariho abantu bavuga ngo hari abantu Imana yabujije kumviriza indirimbo zabo araba gospel za gospel, ngo Imana ikababwira ngo bari kwaririmba ku gatwe kabo, ikavuga ngo uku kuntu basa batandukaniye he no mu prostitute, uku kuntu itandukaniro riri. Numva ngo Imana yarababujije. Challenge ndavuga nti Imana oya, ni wambwiye ndaziririmbe, wobuza abantu ngo nibumva indirimbo zanje, ntibibaho. Ntangura kumva wa mutima gushaka yego mpinduke ku mubiri, mpinduke. Ubu no babwira yuko sinashobora kuva mu nzu Merize ntisize rouge à lèvres, no, ariko ubu ndayisize n'amasoni, ngira amasoni ahubwo yo kwikora. Rero Imana ahibe, Imana ari Imana ikomeye, yamaze kubona ko Merize maze kumera kwa kundi ishobora gutanga iyo message, iciravuga iti gerero ni iki rero tanga ya message. Amen. Imana ni Imana. Urumva muri ivyo bintu ama video namaze gushira kuri YouTube, msa kwa kundi ndavuga ni none aya mantu ze ndayakure kungire. Bakavuga ati Merize, wibagiye ko Imana yavuze ko intahe yawe izobohora benshi. Hari umuririmbye mugenzawe azobona wa wundi ukuri, nawe Imana imukoreko, mwuka w'Imana imukoreko. Ndayigumiza ko urumva rero ni nakora izi ndirimbo nzoba ndazikora uko Imana ishaka, uko yandemye. Amen. Alleluia. Nukuri murakoze kunyumviriza, ndabashishikaza ndababwira nti nukuri mwezwe mubandanye muje muri iki hande ngaha iyi party, hanyuma mubandanye musenga ntimusubire muri Egiputa, mubandanye muji Kanani hanyu. Amen. Imana ibahe umugisha.